Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa mbere muri 2023. Umugwi M23 ukomeza gushimangira yuko waraye wigaruriye umuji wa Kishanga mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo ugarukire ku banyagihugu uvuga yuko bariko baricwa. Kuva mu ntangiriro za kino cyumweru iriya coalition ya FRDC, FDLR, Mai, Nyatura, APSRS ubwo batumishe urusasu kuva kuwa mbere tubahashije mu mayira banyuzemo bagenda bica abantu pe. Inyuma y'imyaka 10 isoko rya Bujumbura ryari rikuru mu Burundi rihiye, uretse yuko ritarasubirizwa no gukubura ibisigarira byaryo ngo ntibirakogwa. Uhora wibaza ingene abantu bashobora kudasangira ubwene gihugu ariko bakagira ururimi rumwe kavukire. Byose byashingiye ku mateka, n'amateka y'ibihugu byacu, kaba n'amateka ku ndimi zimwe uko mbivuga zashingiye ku buryo abakoroni bakatakasa uko bashaka ibihugu byacu. Murumva muri kino kiringo cagenewe indimi nyafrika insiguro twabarondereye ku mushakashatsi mu buryo burambuye. Wobuzi ibinganiki ku mugwi Wagner w'abacangero umaze igihe uvugwa mu ntambara ya Ukraine no mu yindi mice y'isi. Tega amatwi BBC Gahuzamiryango urumva mu kanya uko bamwe mu banyafrika bisanga bageze muri uwo mugwi nibibashikira. Tubafitiye n'abaza muganga muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Nyonkuru. Izo nido rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Umuyobozi w'inyubakwa ndangakahise ya Auschwitz-Birkenau hahoze hari inkambi y'Abadage yafungirwamwo abayahudi mu gihugu ca Polonye yasanishije intambara y'Uburusiya muri Ukraine n'amahano y'ihonyabwoko rya Holocaust. Aho yashikiriza ijambo ku bantu barimwo n'abarokotse iyo nkambi, Piotr Sivinski yavuze ko ngo igisirikare cy'Uburusiya cafashe icemezo cyo gusambura Ukraine kubera umurengo w'ubutegetsi. Ni inkuru ya Adam Easton mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Bwana Sivinski yavugaga ku isabukuru ya 78 yibohorwa ry'inkambi bikozwe n'ingabo z'Uburusiya. Bwari bubaye bwa mbere inzu ndangamurage ifashe icyemezo cyo kudatumira intumwa z'Uburusiya. Bwana Sivinski yavuze ko ibihe bya nyuma y'intambara byarangiye, yongeye kuvuga ko abantu b'inzira karengane bakomeje kwicwa mu kivunge ku mugabane w'Uburayi. Yavuze uduce dutandukanye twa Polonye abanazi bakoreyemo amarorerwa mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Kuri ubu utu duce twitwa Mariupol na Donetsk. Yavuze ko isenywa ry'utu duce ari ingaruka z'igitugu n'inyota y'ubutegetsi. Yavuze ko Uburusiya bwahisemo gusenya Ukraine kubera ko butashoboye kwigarurira. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe impunzi HCR yagirije Moscow kuba ihonyanga amategeko ngenderwa ko yo gukingira abana mu gihe cy'intambara mu guha ibitabo by'inzira passport abana badaherekejwe n'abantu bakuze bagakugwa muri Ukraine bakajanwa kuregwa n'imiryango y'Abarusiya. Filippo Grandi ivyo bivuze nyuma y'urugendo rw'iminsi 6 muri Ukraine. Bwana Grandi ntiyigeze avuga neza na neza abarabwa n'icyo kibazo uko bangana, ariko yavuze ko HCR izogerageza kurushirizaho gushikira abo bana inarabe ingene hoboneka umuti uramye.
ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi PAM rivuga yuko ibitigira umurengera vy'abantu muri Syria badafise ivyo bafungura bikwiye nyuma yo kumara imyaka 10 mu ntambara y'utavanako. Iryo shirahamwe rya ONU rivuga yuko imiliyoni 3 z'abanyesiriya ubu bageramiwe na kigoyi. Gufungura nabi ku bavyeyi n'abana babo vyariyongereye vuba ku rugero rutigeze ruboneka mbere. Umuyobozi nshingwabikorwa wa PAM David Beasley yagabishije ko ngo hashobora kuba uwundi mufunda w'abimukira kiretse amakungu niyagarukira igihugu ca Syria. Aya ni amakuru ya BBC. Indege za Israeli zagavye ibitero ku bagwanyi b'abanyepalestine i Gaza nyuma yaho haterewe ibisasu vya rokete mu bumanuko bwa Israeli. Uko gukozanya ko kubaye mu gihe uruhagarara ruguma gwiyongera nyuma y'igitero ca Israeli i Cisjordani, igitero cahitanye benshi ku buryo butaheruka mu myaka itari mike. Ni inkuru ya Sebastian Asha mushikirizwa na Victoria Uwonkunda. Uru rukurikirane rw'ibitero hagati ya Israeli n'abanyapalestina rukurikiye ibyaraye bibaye mu ijoro ryakeye. Ibisasu bya roketi byaturutse Gaza byahagaritswe mu kirere cya Israeli. Nyuma y'amasaha menshi hakurikira ibitero by'indege ku butaka bw'abanyapalestina. Ibitero Israeli yavuze ko byari bigambiriye ibyo yise inganda zikora ibisasu bya roketi ziba munsi y'ubutaka. Ubu nta makuru aratangaza abaguye muri ibyo bitero ku mpande zombi. Amerika, umuryango w'abibumbye n'abandi basabye ko haba ituze mu gutinya ko imirwano yafatiye indi ntera. Kuva uyu mwaka utangiye, abanyapalestina bagera kuri 30 barimo impirimbanyi n'abaturage baguye mu karere ka Cisjordani. Uyu munsi mu gitondo habaye imihango yo gushyingura abishwe ejo kuwa 4. Iyo mihango yakozwe mu gahinda n'umujinya. Nyina w'umunyamerika w'umwirabure yakubiswe n'abapolisi bikamuviramo gupfa igihe bamuhagarika mu ibarabara i Memphis. Yavuze ko izosi ryiwe ryavunitse ngo kandi umubiri wiwe wari wuzuye ibikomere. Aho yavugana n'igitangazamakuru CNN, Roe Vogel yavuze yuko ngo yasanze umuhungu wiwe Tyre Nichols ari kwa muganga, akavuga ko ngo yari yakubiswe ivy'inzoka, umutwe wiwe ukaba ngo wari uvyimvye nka kurya k'umwungu canke igihaza. Yahitanywe n'ivyo bikomere nyuma y'iminsi 3. I Memphis uhitezwe kuba imigumuko mu gihe hagire hasohoke video zafashwe n'utwuma dufata amasanamu twari twambawe mu gikiriza n'abapolisi 5. Abo bose bakaba barabirabura. Baciye birukanwa banagirizwa icaha cyo kwica. Umukuru w'igihugu ca Malawi yasavye ko haba ubundi bushakashatsi kw'isano riri hagati y'indwara ya kolera n'ihindagurika ry'ibihe. Lazarus Chakwera yavuze ko badakekeranya ko iryo sano rihari, ngo ariko ashaka ko bishimangirwa n'ubundi bushakashatsi. Perezida Chakwera yavuze yuko Malawi iriko iragaragaramwo ibitigira umurengera vy'abandura iyi ndwara ituruka ku kunywa amazi mabi kuva aho habereye imyuzure mu gice kinini cy'ubumanuko bw'igihugu mu mwaka uheze. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara kw'isi mu kwezi guheze ryavuze yuko ihindagurika ry'ibihe riteza ibiza vya kolera bihitana abantu benshi. Florentine. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze mu Buhinde. Umugambwe kizigenza mu itavuga rumwe n'ubutegetsi Congress Party wasabye yuko hoba amatohoza yizewe kubikekwa ko ari ubusumwa bwakorewe urunani rw'ibigo by'ubudandaji n'amahinguriro Adani Group. Kare imigabane muri urwo runani yagabanutse ko ibice 20% kubera akoba kabaguzi. Inkuru ya Ambarasan Etirajan mwishikizwa na Ivete Kabatisi. Agaciro k'imigabane katangiye kugabanuka nyuma y'aho ikigo cy'ishoramari cy'abanyamerika Hindenburg Research gisohoreye inkuru ishinja ikigo cy'abahinde amadeni ahanitse no gukorera mu bihugu girengagiza imisoro. Ikigo Adani kigenzurwa na Gautam Adani cyamaganye ubwo buriganya bukivugwaho. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko bwana Adani ari umuntu wa hafi wa Minisitiri w'Intebe Narendra Modi kandi ko yari mu boroherezwa mu bijyanye n'amategeko ku butegetsi bwe. Ariko uwo muherwe arabihakana.
amashami ari ku rutonde rw'ikigo Adani yahombye hafi miliyari 48 z'amadolari ku isoko ry'imigabane mu minsi mike ishize. Icyo kigo cyashoye imari mu bibuga by'indege, ingufu zisubira ndetse n'izindi nganda mu myaka 30 ishize. Nyinshi muri banki z'Ubuhinde n'ibigo by'ubwishingizi bya leta byashoye imari cyangwa biguriza za miliyari z'amadolari ibigo bifitanye isano na Adani. Inkuru ya Ambarasane Tirajana. Tuje mu karere muri Republika ya Demokarasi ya Congo, inyuma y'intambara zikomeye zejo, umuji wa Kichanga muri teritwari ya Masisi wafashwe n'abagwanyi ba M23 nkuko abo bagwanyi bonyene bavyivugira. Imiryango ya societe civile nayo ndetse na MONUSCO bikaba byiyamiriza izo ntambara za M23. MONUSCO ivuga yuko ku kigo cayo ca Kichanga hahungiye abantu baharugwa mu majana. M23 yasohoye itangazo ejo yarisohoye ku mugoroba rirega ingabo za leta gufatanya n'umugwi FDLR gukora ubwicanyi butota wo mu bwoko bumwe, ari nayo mpamvu ngo yinjiye Kichanga kugira ngo itabare abo banyagihugu. Leta irahakana gukorana na FDLR kandi yuko atabanyagihugu iri kiratota muri izi ntambara na M23. Navuganye n'umuvugizi wa M23 Canisius Karemera Munyarugerero, yatanguye kumbwira ko hari benshi bamaze kwicwa. Barishwa cyane madame Munyamakuru, barishwa cyane, bishwa abantu benshi, abandi babatwaye mateka, abandi bagiye babica mu mayira yose aho bahunganye. Bishatse kuvuga ngo kuva mu ntangiriro za kino cyumweru iriya coalition ya FRDC, FDLR, Mai, Nyatura, APSRS ubwo batumishe urusasu kuva kuwa mbere tubahashije mu mayira banyuzemo bagenda bica abantu pe. Byabaye ngombwa ko tubakurikira kugira ngo turokora abo bantu bacu bari mu kuzira ubusa. None abo bantu muvuga bagiye bicwa mwabonye bangahe, mwabasanze? Kugeza ubu ntabwo naguha umubare nyakuri madame Munyamakuru, kuko abo batwaye ni benshi. Hari abo bagiye batsinda mu mayira, hari abo bagiye bata mu migezi, cyane ko Kongo ifite imigezi migari myinshi. Abo bose rero ntabwo turabasha kubarura ngo tumenye umubare nyirizina w'abishwe. Ariko bwana Canisius, umuntu yomenya gute ko atari novuga ngo amayeri ya politike yo kumvisha abantu ngo biracika, na bujya ari mwebwe muri ko muratungwa gatoke ko mwasomboye intambara? None se gusumbura intambara egari kwica bacu tuvukana? Byo niba byakanabaye koko. Warabona umuntu wikora mu nda ukica uwo muvukana birashoboka? Ahubwo se tumuhura iki? None ni igiki gishobora kwemeza abantu yuko n'uwo bayaguye muri izi ntambara adashobora kuba yazize isasu ryavuye ku ruhande rumwe canke urundi harimo na mwebwe? Iyo umbaza ibibazo bimeze bityo ukabona kuri tele ya Kongo hakiri indirizi ntera hamwe FDLR. Ejo bundi twavuganye n'ingabo za leta zikavuga ko zakoresheje amanama zikababaza uko bamerewe, ko atanumwe yigeze avuga ivy'iryo vangura. Niko ingabo za leta zivuga. Uko bari mu kwica abanyituri, uko bica abandandi bo muri Rubero na Beni, uko bica abatutsi bo muri Sud Kivu muri Plateau ya Minembwe, niko bari kwica nabi Gicanga. Tatandukaniro na rimwe ririmo. Bande? Kandi twese abanyagihugu abarengana bose turabarenganura. Ababica ni bande? Ababica ni FDLR, ni ADF naru, ni Kodeko, n'abandi nkabo. Iyo mitwe yose yitwaje ibirwanisho. Iyo mitwe rero niyo mwagiye mutota muri Kichanga cyane. Kuko none se ko bahekanye na FRDC yarananiwe. Bivuga ngo FRDC ntibaho. FRDC yakabaye iriho yakagombye kurengera abanyagihugu bayo. Ko abanyagihugu bahunze ku bwinshi kuva ku munsi wa mbere mu gaturuturu, aho bamariye kumva mutanguye gutana mu mitwe n'ingabo za leta. Ko numva se ubabajwe n'abahunze madame? Abahunze bazahunguka, abapfuye bo bazahunguka, bazagaruka ryari? Twe turimo turarengera abo bapfa baduteye mu birindiro byacu aho twari turi mu bwiza, bafite intego yo kuza kwica ndetse bari abatutsi baduhungiyeho. Turabakumira tubasubiza inyuma. Twumvise ko batangiye kwica abantu muri Gicanga, dukomereza ko kugira ngo tubarengere nibura tugira abo twarokora. None ni kubera iki ingabo zishira hamwe mpuzamakungu zibatunga gatoki zibabwira ziti muhagarike nyabona izo ntambara M23 ni mwebwe mwasubiye gusombora intambara? Bashingira kuki badutunga urutoke abo MONUSCO batarabasha guhagarika FDLR zimaza abantu? Canisius Karemera Munyarugerero, umwe mu bavugizi ba M23. Twakomeje rero gushaka igisirikare ca Kongo kugira ngo twumve nabo ico bavuga kuri izi ntambara, ariko ntitwashoboye kubabona. Tuje i Bujumbura mu Burundi, aho uyu munsi hibukwa isabukuru y'imyaka 10
ari isabukuru y'umubabaro mugabo kuko ku munsi nk'uyu kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere muri 2013 niho isoko nkuru y'ico gisagara ca Bujumbura yasha hagahomberayo ibintu byinshi cyane kandi kuva ico gihe ico kibanza cagumye uko n'iminyota y'ivyahiriyeyo ntirakubugwa. Leta yavuze yuko hazokubakwa ikigo c'ubucuruzi ca kijambere ariko ntaco iherutse kumenyesha ku ntambwe igeze ko ku kirangaminsi yari yihaye mu mwaka uheze. N'inkuru ya Prime ndi ku Magenge ari Nairobi. Tubajije aho bigeze ngo ico kibanza cubakwemwo ikigo ca kijambere c'ubudandaji nk'uko leta y'u Burundi yari yarabimenyesheje, umuvugizi wayo Prosper Ntarwamiye yaturungitse ku cegeranyo c'inama y'abashikiranganje kuri ico kibazo, inama yo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze. Iyo nayo yavuga ko yasanga vyinshi biri ku kirangaminsi co kubaka ico kigo byari byaracerewe. Ico gihe ishirahamwe ry'amabanki yo mu Burundi ryari ryahawe ukwezi kumwe kugira rivuge niba rishoboye canke ridashoboye kwegeranya amafaranga yo kubaka ico kigo. Hari ibindi vyategerezwa gukorwa kugira ibuye ryo gutanguza ibikorwa rishingwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka kugira ikigo cinjirwe mu kwezi kwa kane mu 2026. Ariko biragoye kumenya niba hari intambwe iraterwa kuva aho inama ya leta kuri ico kibazo iherukira mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yubatswe mu 1994 ku hantu hangana na hegitari 3 hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ishirahamwe Olukome rivuga ko yakoreramwo abantu barenga 5,000. Abahinga nabo bakagereranya ko yinjiza ayangana na 20% y'amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Igihe iyo soko yasha habuzwe vyinshi ku nyanduruko y'umuriro wayituriye. Ishirahamwe Olukome rivuga ko nubu ico kibazo kitigeze kironka inyishu na cane kucabuze kugira ibikoresho byo kuzimya umuriro bifashe kugabanya kaga. Mu gihe umutima w'igisagara ca Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi, umaze imyaka 10 ufise igikomere catewe n'uwo muriro, ikibazo no kumenya niba habuze umuti canke ishaka canke vyombi kugira ico gikomere kivurwe. Prime ku Magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Arakoze Prime ndi ku Magenge kuri iyi nkuru idushikanye ku isaha imwe buri minota 14 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Abakurikiye Gahuzamiryango hirya y'ejo muribuka yuko twababwiye yuko yindwi turimwo gushika ukwezi guhere yahariwe indimi nyafrika. Burya rero ngo haba imipaka y'ibihugu gusa, indimi zozo ntizigira imbibe. Ariko hari n'uwo kwibaza nimba ururimi rumwe ruvugwa mu bihugu bibiri ari ururimi kavukire canke ndetse bitatu bitandukanye, ibice ruvugwamwo bitoba vyarigeze kuba bigize igihugu kiwe. Nubu rero nyene twabibasobanuriye twifashishije umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Rwanda Jean-Claude Uwiringiyimana yavuganye na Bernard Bankukira wo muri studio za BBC i Nairobi. Buriya tuvuga ko ibihugu bigira imipaka ariko indimi ntabwo zigira imipaka. Uretse n'ikirundi n'ikinyarwanda umunyarwanda avuga tukumvikana, buriya hari n'indimi twita nyambukiranyamipaka. Dufate nk'urugero ku Rwanda, mu majyaruguru y'u Rwanda hari ururimi rwambutse umupaka ruhavugwa rwitwa Uruciga. Ni ururimi rufite nimero yarwo muri Uganda, ko hari abaturage bo mu turere twa za Gicumbi bavuga urwo rurimi. Ntabwo warubuza kwambuka. Mu burengerazuba bw'u Rwanda ku kirwa cya Nkombo hari ururimi ruvugwa muri Congo rwambutse umupaka abaturage baho bakoresha rwitwa Igihava. Hari amashavugwa mu bice bya turere twa Rusizi n'iki byose. Mu burasirazuba bw'u Rwanda hari ururimi ruvugwa bita Urunyambo bitiranya bamwe n'Ururashi. Ushobora no gusanga n'icyo giha hari ukuntu gishobora kuba cyarambutse kikavugwa mu bice by'uburasirazuba bw'u Burundi cyangwa se icyo gihangaza. Kubona ikinyarwanda kivugwa muri Uganda, ikirundi kikavugwa muri Tanzania, ikinyarwanda ugasanga kivugwa muri Congo, hehe. Ubwo ntitwava twiyumvira yuko utu turere tuvuga izi ndimi twofata ko ari nka rumwe. Twaba twarigeze kuba twegamiye ibi bihugu by'u Burundi n'u Rwanda, cyangwa ugasanga nyene u Burundi n'u Rwanda nabyo byoba byarigeze kuba byegamiye ivyo bindi bihugu nka Uganda cyangwa Tanzania cyangwa Congo. Ikirundi n'Ikinyarwanda byenda ubushakashatsi bwakorwa abantu bakareba niba rutarigeze kuba n'ururimi rumwe, uko
hari amagambo amwe n'amwe usanga mu kirundi yarahoze mu kinyarwanda cyo hambere, nk'iyo tuvuze ijambo itiro, ngira ngo itiro ntabwo tukirikoresha, tuvuga ibitotsi, ariko ngira ngo itiro mu Burundi murarikoresha. Turarikoresha. Rero ngarutse ku kibazo cyawe, ni cyiza cyane, byose byashingiye ku mateka, n'amateka y'ibihugu byacu, akaba n'amateka ku ndimi zimwe uko mbivuga zashingiye ku buryo abakoroni bakatakasa uko bashaka ibihugu byacu, bagashyiramo imbago hagati, ugasanga wa muturage wari uri muri icyo gihugu mbere y'abakoroni yisanze hakurya y'umupaka mu gukata nyine n'ayo mateka n'abanyarwanda cyangwa abarundi bayikase. Jean Claude Uwiringiyimana, mwigisha muri kaminuza y'u Rwanda, yavugana na Bernard Bankukira. Abagwanyi baturutse mu Burusiya baja kugwana muri Ukraine nk'abacangero ubu bangana ibihumbi 200, ni ukuvuga ibice 10% by'ingabo z'Uburusiya ziri ngaho muri Ukraine. Abo nabo mu mugwi Wagner, ubutegetsi bw'Uburusiya bwahora bukoresha mu bikorwa bya gisirikare bitazwi ku mugaragaro hirya no hino ku isi. Wagner ikaba yahora ikoresha abakukurutse mu gisirikare c'Uburusiya mu bisata byihariye by'ingabo z'intashikirwa. Ariko mu bihe bishize uwo mugwi warinjije ibihumbi by'abanyororo, muri abo hakaba harimo n'abanyafrika. Tarimo Nems Raymond yari umunyeshure w'umutanzania yapfuye agize kugwanira Wagner mu ntambara ya Ukraine. Yari yinjijwe akuwe mu munyororo, kandi nubwo yapfuye mu kwezi kw'icumi, amafoto y'amaziko yiwe Wagner yagaragaje mu ndwi iheze. Urupfu rw'uyu mutanzania rwakwirikiye urw'uwundi munyeshure yaturuka muri Zambia, nawe yari yakuwe mu ibohero mu Burusiya nyene. Philip Obanji Junior ni umunyamakuru wa Daily Beast, akora amakuru yerekeye umugwi Wagner ku mugabane wa Afrika. Audrey Brown, umunyamakuru wa BBC wa Focus on Africa, yamubajije uko abanyafrika bisanga muri uwo mugwi Wagner no mu ntambara ya Ukraine. I was told by a couple of African students. Nabwiwe na bamwe mu banyeshure i Rostock ko bahuye n'abaserukira umugwi Wagner, bakababwira ngo ntibaze baje kugwana. Naragerageje kuvugana n'abategetsi b'ishure ariko ntibyashobotse, ariko abo banyeshure barambwiye yuko bahuye nabo mu mugwi Wagner, bakababwira ngo nibaze bafate ibigwanisho baje kugwana muri Ukraine. Tuzi ko hari abanyafrika bahoze muri gereza, ndetse hari umwe muri bo waturutse muri Zambia wapfiriye ku rugamba mu mwaka ushize. Tubwire ku bijyanye n'imfungwa z'abanyafrika zoherezwa kurwana. Si ibintu bikorwa ku mugaragaro, ariko twarumvise amakuru yuko hari abanyafrika bari mu bohero binjizwa muri Wagner. Naravuganye n'umwe mu bigeze kugwana muri Wagner mu Burusiya, yambwiye ko hari abanyafrika bashika 10 bavanywe mu mabohero bakajanwa kugwana muri Ukraine. Ivyo nivyo nabwiwe n'umwe mu bahora bagwana muri Wagner, ko hari abanyafrika hafi 10, bamwe bava muri Republika ya Demokarasi ya Congo, abandi muri Central Afrique, hamwe rero na Zambia. And also of course Zambia. There's also talk of the Black Russians from the... Haravugwa kandi abarusiya b'abiraburi bakomoka muri Republika ya Central Africa. Ni gute binjizwa mu gisirikare? Kuki se bitwa abarusiya b'abirabure? The Black Russians. So the Black Russians are mainly abarusiya b'abirabure nabigeze kuba arabagwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho Unité pour la paix en Centrafrique, UPC mu mfunyafunya. Ico kumenya rero nuko mu ntambara abarusiya bagiye gufashamwo muri Centrafrique, ahanini bagwana nabo muri uwo mugwi witwaje ibigwanisho wa UPC. Ico Wagner ikora rero nukwemerera uturusho abo bitwaje ibigwanisho bo muri UPC, iti mwebwe mwemeye kuza kugwana muri Wagner, ntizosubira kubirukako, mbere muzohembwa $1,000 ku kwezi mwemeye kugwana mu mugwi wacu. Ubu tuvugana rero hari abahoze muri UPC bashika 200 binjiye muri Wagner, aho rero nibo biyita abarusiya b'abirabure. But what about hanyuma se kubijyanye n'imfungwa zinjizwa mu gisirikare ziturutse mu Burusiya ubwabo, abanyeshuri se bo binjizwamo nakaye gahimbaza musiki bahabwa? is there for them? Well, it's the same offer they give to everyone else. Bose bemererwa ibisa. Wemeye kuja muri uwo mugwi mu Burusiya canke muri Ukraine, wemererwa guhembwa hagati $3,000 n'$5,000 by'amadolari ku kwezi. Hari n'amafaranga y'inshumbusho iyo uguye ku rugamba, baheza bagaha umuryango wawe. Sindashobora kumenya ingena ngana,
ariko hategerezwa kuba icemeza ko wishwe. Ikiziga cawe gitegerezwa kuboneka. Iyo badatoye ikiziga cawe, umuryango wawe ntacuronka. Icumwe mu bakomanda ba Wagner yavuze nuko iyo wishwe bihuta kuguhamba kugira ikiziga cawe ntikizoboneke, gutyo umuryango wawe ntihagire amafaranga uzohabwa. Ese Wagner yubahiriza amasezerano yemeye yo kubahemba amadolari 3,000, 5,000 cyangwa 1,000 ya buri kwezi babemereye ubwo baboherezaga kurwana? Abo Barusiya b'abirabure bavuye muri uwo mugwi mu kwezi kwa 11 bambwiye ko bahembwe amezi 2 ya mbere gusa, ko mu nyuma batasubiye guhembwa. Philippe Obanji Junior, reka ubu naho dutega amatwi ikiganiro Baza Muganga mwateguriwe na Yvette Kabatesi. Neurofibromatosis ni indwara ifata ingingo nyinshi harimo n'uruhu. Uwayibajije avuga ko kwa muganga bamubwiye ko ayirwaye. Ati muzambarize neza ibisobanuro byayo. None rero turi kumwe na muganga w'indwara z'uruhu Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Neurofibromatose ni indwara bita maladie héréditaire cyangwa maladie génétique, za ndwara z'uruhererekane mu muryango zifata uruhu n'ibindi bice bitandukanye, ibice byo kumenyo, ibice byo mu maso, ariko cyane cyane cyo bita système nerveux central et périphérique, uvuga ubwonko, amanere n'ibindi byose bijyanye naho. Ni indwara icyo bita maladie autosomique dominante, nuvuga ngo iyo ufite ako kabazo karahagije konyine kugira ngo indwara ibihari. Ni indwara muko guhinduka kwayo, wenda ngiye mu biyitera, hari ikibazo kiba cyabaye abantu bita ngo kuri chromosome ya 17, no turemangingo cyangwa uduce tuva kwa papa na mama kugira ngo tuzavemo umuntu. Aho hagafatwa agaproteine, ako gace gakora proteine bita neurofibromine, ari imwe muri proteine zirwanya ibibyimba. No kuvuga ngo niba itakozwe cyangwa se yakozwe nabi iyo proteine, ufite riske nyinshi, ufite ibyago byinshi by'uko wagira ibibyimba. Kuyibona umuganga w'uruhu niwe uza kuri nimero ya mbere, kuko ibyinshi bibonekera amaso, ariko ntago ari uruhu gusa. Ishobora gufata mu nzira zigogora, ishobora gufata amaso, ishobora gufata amagufa, ishobora gufata impyiko, ishobora gufata ibihaha. Mu by'ukuri ni indwara ifata buri gice cyose. Ni indwara none igendana n'umwaka mwinshi wo kuba wagira n'amakanseri. Nimvuga ndavuga mu kanseri muri rusange, no wagiye za kanseri za overi, za kanseri za uterus, ibyo nabyo ufite umwaka kurusha abandi batayifite. Mukomojeho yuko igaragazwa n'ibibyimba. Ibyo bibyimba bishobora kuza ku mubiri rero naho ngaho mwavuze imbere mu mubiri cyane rwose. Ubwo wenda mise nsimbuka gato navuga uko igaragara. Hari ikintu kimeze nk'ikibibi, icyo bita tache caféolée. Ni ikintu kimeze nk'ikibibi gishobora kugira hagati ya santimetero 1 kugeza kuri 50 cy'umukara, uwo ndavuga muri context y'abirabura n'abazungu edari nuko bemeze. Ushobora kukibona ku mugongo n'ahandi hatandukanye. Icyo kibibi urakivukana, biragoranye ko kiza nyuma y'imyaka 2. Icyo kibonye rwose utangiye ushatse watangira kubitekereza. Hari utundi bita les éphérides, n'utundi natwo navuga nk'utubibi dutoya cyangwa tuno bita umwana duto, two dushobora kuza nyuma y'imyaka 2 no kugera mu bugimbi, tugakunda kuza mu ntoki no mu kwaha, dushobora no kuza n'ahandi ku mubiri ukabona turimo. Hari none ibibyimba, hari ibyo twita nk'amasununu, tubyimba tw'uruhererekana two mu muryango, ariko uwo waratugira tukaba dushobora kuzura ku mubiri, ushobora kugira utuntu nk'ibihumbi nka 5 umubiri wose ukabona rwose n'amasununu hari. Natwo tukagira uduce twinshi, hari ututababaza, hari utubabaza, hari uturimo imbere. Hari ibindi bagira byo bita ngo tumeur royale, ni ikibyimba kinini cyane gishobora kungana nk'umutwe w'umuntu, kikaza nko kwita ko kunda, bishobora no kuba byinshi ku mubiri. Noneho hakazaho ibindi bimenyetso umurwayi ashobora kugira amagufa agondamye, anavunagurika, afatanye mu ngingo zitagikora neza. Hari ikindi kimenyetso cy'ingenzi utuntu bagira mu maso nk'uduheri tw'umuhondo umuntu azana icyo bita nodule d'Orish, n'akamenyetso simusiga k'iyo ndwara. N'ibindi rero ubwo ushobora kugira igicuri, ashobora kugira imikurire itahagije, ibibyimba mu nda, donc ahantu hose bishobora kuza. Uko mbyumvise ni indwara ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubiri. Ni indwara ikomeye cyane, waba urivanye kwa papa cyangwa kwa mama birahagije ngo ugire indwara. Ariko nanone hazaho
imihindagurikire kw'iyo mutation wagize. Nuvuga ngo mw'iyo ndwara ubwayo hashobora kuzamo ibice byinshi, bose ntabwo ibakarira kimwe bitewe n'ubwangirike cyangwa n'ubukorwe nabi bwa kaga proteine navuga, niho nayo giramo none ibice byinshi. Muganga Albin Irakarama wasubizaga uwabajije ku ndwara ya neurofibromatosis, iki kikaba cyari igice cya mbere kuri indwara. Muramukeho. Imvo n'imvano y'ejo ni kwiduga ry'ibiciro mu Burundi ritari bwaboneke. Mwakoze gukurikira BBC Gahuzamiryango.